Bakunzi ba Muragi Burundi turabaramukije tubana namwe bivana aho muherereye. Rero aha nkuko mubibona iri ni ibarabara, ni ibarabara ariko riracibwa canke rikorwa n'abanyagihugu bo ubwabo bwite, aho iryo barabara riva kuri centre Kizungu rija mu Mwonga, mu Mirenzo nabwo novuga ko ari Mirenzo, aho ija ahantu bita mw'Isugwe. Rero aho ni muri komine Giteranyi, intara ya Muyinga. Akaba abanyagihugu baravuze bati reka twigirire ibarabara riva aha kuri centre Kizungu rija aho muri iyo myonga rirya ubu vyaba ibiterwa vyaba ibikorwa vyose bijanye n'uburimyi ko bisigaye bisaba yuko bakoresha imyavu yaba iy'ikirundi ndetse n'iy'ikizungu. Ivyo vyose kugira ngo ishikeyo birasaba yuko habamwo gushikanayo, kuronka ivyo batwaza yaba amakinga, amamoto ndetse n'imiduga. Rero ivyo vyose kugira babigereho ngira ngo nkuko mubibona hari ibigori vyiza, aho twaciye hose hari ibigori vyiza bishishe, novuga bisa neza cane. Rero ivyo vyose kubigeraho nivyo baba bakoresheje. Bati rero ibarabara yego rica mu mirima y'abantu, hariho abahomba amatongo yabo akagabanuka uko yangana, umva n'umwimbu waba wagabanutse, mugabo rifise akandi kamaro kadasanzwe, aho ribafasha muri ivyo bikorwa vyabo vya misi yose, kwaba uko gushomba imyavu n'ibindi, ndetse no kuca ushika mu murima vyoroshe. Ivyo vyose baravyumviye baravuga bati reka tubikore, kuko murazi yuko no mu bintu biranga iterambere amabarabara arimwo, mu bintu bituma umuntu avuga ko ahantu hateye imbere nuko haba hari ahantu umuntu ashobora guca agashika ahandi, vyaba ivyo ajanye canke ivyo ashaka kuja kurabayo akabishikira vyoroshe, akoresheje ubuhinga bwa none, novuga nk'imiduga, amakinga ndetse n'amapikipiki. Rero murabona yuko ari igikorwa kidasanzwe, aho abanyagihugu ubwabo bavuga bati reka aha hantu tuhashire inzira, ibarabara rizodufasha gukora ibikorwa vyacu vya misi yose, aho ndetse n'abantu baricamwo n'amaguru borohewe, nubwo woba wazindutse ata rume rugenda ruja ku mpuzu canke ku mubiri. Urazi iyo umuntu aja gukora akazinduka ugaca usanga ashitseyo yajovye ku mvo z'urume ruba rwagiye ku vyatsi aho arimwo araca. Mugabo rero iyo ari mw'ibarabara urabona yuko biba vyoroshe, biba ata nkomanzi n'imwe bifise. Rero urumva yuko ari iterambere ryiza, n'iterambere ku banyagihugu, ku gihugu ndetse n'isi muri rusangi, kuko biri muri bimwe bisunga bavuga bati igihugu kirateye imbere, igihugu kirageze kuri ibi bivanye n'ibi na biriya. Rero murumva yuko ari abo gushigikirwa, ari abo gufata mu mugongo, aho baba bakoze igikorwa nk'ico baba barondereye amba ari leta canke uwundi muntu wese afise ico akora, abafashe abagira ati ashiremwo agacumu k'ubumwe canke ashiremwo ukuboko kw'iburyo nkuko babivuga, kugira ngo ribe neza, rise neza gusumba, rikore ibikorwa rigenewe n'ibindi bitandukanye. Rero bakunzi ba shane yacu murumva yuko ari kubakengurukira, twongera dusaba mutaragira like ko yoyigira, sharing na comment nkuko mwaba mwabikoze mubikore cane, kugira ngo n'abandi batari bazibone baze barazibona. Akarusho k'uwugize subscribe wewe aza arabona ibiganiro n'ibindi vyose bigezweho ducisha kuri shane yacu, atarinze kubihabwa n'abandi canke atarinze gusanga ibintu vyabaye mu ndwi iheze akabibona haciye igihe kirekire. Rero reka tubashimire kubana namwe n'umugisha, tuzokomeza tubereka iterambere rigezweho ritandukanye, nkuko twiyemeje kwerekana ibitandukanye muri iyi komine ndetse n'ahandi, aho uburyo bwacu bugera bushobora kuba twohashika tukabereka ibitandukanye.
rero natwe twari kubashimira kuko nimwe mutugize, nimwe mutuma dukora ivyo turimo turakora. Inguvu zacu ziri muri mwebwe, rero kubagira ivy'ingirakamaro, kubagira ivy'agaciro ntangere. Ciao ciao, komeze muhezagirwe.